kweri nta muntu numwe nigeze je ngira ko propaganda ngo nimungire umukandida w'umukuru w'igihugu. Heka jewe neza nagiye mbona avuga ngo ni wewe dutoye. Kandi nta kuvuga ngo ni naka yavuze ngo ni wewe dutoye. Je habaye tirajo so. Imana tirajo so vraiment n'ibintu biri mu Imana. Ntimwobeshe nta propaganda ijamo. None nkaha muri ngaha ubunyene nkubabwira tora udupapuro. Tora umwe muri mwebwe umwe wese natora izina ry'uwabona akwiye ku mukuru ngaha muri gisa. Umwe wese agatora agapapuro ati tora uwubona nta mukandida n'umwe arimo. Umuntu atowe tumvikane. Uwo abatowe ntimwabonye President Trump. Umuntu barashaka kurasa neza wari kugwara ugaca rurasaka. Hajya nta mana mwabonye. Kandi nasanze ari umuntu yemera. Malengo business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tubatumikire. Malengo business niwo muco wize ku barundi bose. Hariho inyigisho zisamaza abarundi ngo mwebwe ngo ntimuzokwigera ngo mu murizo ngo muzoba umutwe wicaye mbwira icyo gihugu kizoba umutwe ataco giha amaboko cicaye abantu ari binebwe biyicariye muzoba bakuru gute kugira umukuru je wacu ntaho rambona kugira ube nyumba kumwe icambere wa office intebe y'ingegamo iwawe intebe kugira abantu baje babona ko bashitse ku muntu. Ica kabiri twe tukira abana ku mutumba wose hari nk'amaradiyo 3 gusa baba baza kumviriza radio wawe ku mugoroba abantu batondi wawe kumviriza amakuru we rero batondi wawe ku mugoroba kumviriza amakuru bavuze ngo hageze gutora umukuru w'agacimbiri cyangwa umukuru w'umutumba wabuze uri muri abo ufise inyegamo muhira wibaza yuko ugara n'inzoga ibishe ngo arashobora kuba nyumba kumire kare kuba umukuru utegereza kwerekana ubuhizi. Je hari ikintu kinyohera je ndiko ndabivuga igituma ndabivuga sans complexe. Je kweri nta muntu numwe nigeze je ngira ko propaganda ngo nimungire umukandida w'umukuru w'igihugu. Heka jewe neza nagiye mbona avuga ngo ni wewe dutoye. Kandi nta kuvuga ngo ni naka yavuze ngo ni wewe dutoye. Je habaye tirajo so. Imana tirajo so vraiment n'ibintu biri mu Imana. Ntimwobeshe nta propaganda ijamo. None nkaha muri ngaha ubunyene nkubabwira tora udupapuro. Tora umwe muri mwebwe umwe wese natora izina ry'uwabona akwiye ku mukuru ngaha muri gisa. Umwe wese agatora agapapuro ati tora uwubona nta mukandida n'umwe arimo. Umuntu atowe tumvikane. Uwo abatowe n'umuntu. Utwaye amajwi menshi ntabatowe n'umuntu. Kandi noneho mwarabibonye n'igihe batora muri bene Israeli. Oya abatumwa mu gusubiriza Yuda. Barabanje baravuga bati muri abareka dutore bari 120 babanza batoramwo abagabo babiri. Baca barasenga bati Mana wewe ni uza kari mu mutima w'umuntu dutorere. Baca bagira tirajo so. Niho Matias yaca togwa. Rero abantu barashobora kubona nk'uko ntubona turi ngaha. Hariho umuntu usanga abantu nka 30 bashobora guhurira ko batanavyumvikanye. Kubera iki hariho impweme babwira iti ujya wowe umubona gute ujya ni sawa ugasanga nk'abantu nka 30 bose bumva ko uwo muntu ari sawa. Ntubona ko muri ngaha ugasanga urose amajwi menshi arose 30 agacabo wa mbere kandi kubera mwese mwatoye mwinyegeje. Amatora aheze umwe wese avuga ko yagutoye. Aha mwese aheze none ko mwatoye mwibaga ucobwira ati sha
je nije nagutoye ukabona bakubwira ko bagutoye ni isare yose muga batowe na 30. Rero nimwaba mushaka kuzoba abahizi mukarongora abandi mube abahizi mukiri bato. Kuba abahizi rero hariho amageragezwa ntogenda nawe ntabigishije, amageragezwa ni 3 kandi ugwaruka niko gwa mbere ruhura n'amageragezwa. Amageragezwa ya mbere n'amageragezwa wikwegera, wewe nyene wikwegera. Mwico n'ikigeragezo kandi gikomeye kiukwegera umuvumo kugira unakivemo biragoye. Ndabatera inkuru. Imana yarakoze igitangaza muri Burundi muri aya mezi aheze. Impox murayibona? Je ubwa mbere nagiye numva muri Union Africaine badukeza mu Burundi ngo ibindi bihugu ngo hapfa nk'abantu amajarane kundwi ngo muga mu Burundi nta numwe arapfa. Baradukeza kabisa. Kumbe sinamenya ko ari ikintu Imana yazanye kugira ngo yifatire abantu bamwe. Twasanze abantu benshi impox yajegeje bose bafatiwe mu busambanyi. Ubusambanyi bose bajya bandukizwa bose bandukiye mu busambanyi. Novuga aravuze nti Imana irerekanye icari cyo busambanyi hari yo mutego. Murumva icari cyo ikigeragezo wewe nyene wikwegeye ukikwegera impox kubera ubusambanyi kandi bizwe ko ari icaha. Lofete yukorera abantu batapfuye nuko Imana yashaka kugaragaza abasambanyi ibashira habona kuko kare wahora usambana ukinyegeza. Impox ntiwinyegeza wasambanye. None mukamenge ntibabayoye umunsi umwe bagasanga bose kandi baciye bagwara babakuye mu guest house. None cyo sigitangazaga aho Imana yizanira ingwara abantu ntibapfe bakagwara mu gato gasanga bandukijwe n'abayanduriye mu busambanyi. Hariho n'umuzungu aheruka kuvuga mu Bubirigi yayanduye hariya mu Bubirigi baco basanga yasambanye nawe nyene no muntu avuye aho bayigwaye muri Afrika. Imana irataguzire irakwamamaza genda usambane impox ikigufata duce tuyimenya ko wasambanye. None si icaha. Igeragezwa rya mbere niryo wikwegera kandi kugira ubivemo ndababwiza ukuri biragoye no kwiyeza bikomeye cyane. Igeragezwa rigira kabiri ni igeragezwa Imana iguha irabe kuri umuhizi, irabe ko wemera guhangana navyo, irabizana kugira irabe ko ugira ubwoba. Kandi iryo geragezwa riza rero riri kumwe n'ishetani n'impande zirakubwira ngo giruku kugira ngo ugwe mu rudubi. Imana irakuzanira ikintu niho muzokumva iminsi yose Imana ivuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Uzobona ikintu giteye ubwoba imbere yawe kugira Imana irabe ko wemera guhangana naco. Utinye ni kwaheri. Ubunaniwe Imana ikiguheba. Ni wumvise uti jewe nipfuza nashaka kuronka diplome none ko mbona umenga ntavyo nzi. Yacakwe ngo buryo utirishije ngo vyo bavyiza. Be murazi ko umuntu atirisha buryo ataca azovamo. Ni babandi rero utirishije hajya ntaco uzovamo. Kiya nikigeragezo. Gutirisha ni nko kuronka amahera utakoreye. Mu bisanzwe ubu twiga kugira tumenye neza turonke ubuhinga tuzokoresha mu buzima. None wewe utirishije uzokora iki mu buzima? Niyo ugiye gukora ibikorwa birakunanira ucuga umutirisha gusa kuko vyose no gutirisha nibwo buzima bwawe. Ucuba umusoma. Iryo geragezo rero
iryo muzokwamara iminsi yose, iyi minsi yose muhanganye, kuva ukunyene mukingana uko muhangana n'ubuzima. Igeragezo rigira gatatu ni iryo Imana ibigomba kuraba yuko yemera. Yobu ni kigeragezo naho umera gute udashobora wewe kugikura mu nzira. Shaka umuhizi murahangana bikanka, mugabo ucuvuga uti hariho isumba byose. Imana rero bigomba iti ngira nkurabe yuko unyemera. Yobu rero yaragize ingorane adashobora kwikuramo naho hoze iki, gushikaho avuga ati jende mu mahoko y'Imana, nta handi. Nigeragezo udashobora kwikuramo, Imana yonyene ibishaka kuraba ko uyemera ucuza kuyisaba. Ivyo bigeragezo vyose mutegerezwa kuhama muhura, mugabo iminsi yose ubwira Imana uti ngo tujane. Uye ni wiyumvire ikintu wewe ntaho ugikura. Ndazi yuko nza numva abantu bambwiye ngo erega ngo imvura yacitse, ngo yataze, ngo uraba uko wobigira. Jewe mugabo kubera ukwemera kwanje, je gusa ndababwira nti imvura ni y'Imana. Muribuka igihe imvura yataranyene twese iyumvire igihe imvura yakena, bose bari bacitse inkokora kabisa, bona none tugira gute? Nta kundi, bose bitunye buratondera, bose bambaza ibibazo. Mbe urazi ko atamvura ikigwi wacu, mbe urazi ko atamvura ikigwi wacu, mbe urazi ko atamvura ikigwi, none je ngire gute kumbwira? Sinzi umumarayika aje amvugiramwo ati bwira iryo hanga ryose ryo Burundi bose baje ku ipfukamiro bamara indwi bariko barasenga imvura izoza. Je ndabivuga uko nyene, mu nyuma niho nabonye nti mbe ninde yambariye ngo ndabivuge, kugira ngo hari umukose yanyandikiye note ngo wovuga uko, cyanye umukozi w'Imana yaje kumbarira ngo burya womenyeshe ihanga ko. Eka je nabonye ndabivuze, kandi uca turasenga hageze ku munsi wa nyuma kwa Mungu imvura ikiragwa. Urumva Imana wibutse uti hariho Imana nyene imvura. Ikigeragezo caje tudashobora kwikuramwo, muga kubera uce wibuka Imana ikivuga iti nkananirwa barantwenga nanje. Je igituma nkunda gwaruka mwebwe nuko ivyo vyiyumviro, ego ndazi ko hariho abavyeyi babi n'ubaguma bigisha bibi mu masaro. Bariho n'ubago bavuga ngo bariya ni babi, ngo mwana ngo bajya ntuzu barabe ni babi. Nagira ndababwire mukabumviriza, bashaka kubatera ingwara bari bagwaye. Jewe mu 1993 tugitangura kugira ngo ivy'amatora twiga muri kaminuza, je nta mugambwe nari ndimo, hari abaporona n'abafrodebo. Abanyeshuri muri kaminuza bararyana abaporona n'abafrodebo, nyine ukabona umenga bagira abagwana. Je nkababwira mwabagabo mwebwe muracara bato, muri bato. Aba batama barabahenda, bo buca bapfa, mwe nimwe muzosigarana ubu Burundi. Bashaka kubaraga inzigo bafitaniye, ugwanko bafitaniye, namwe muze murugire, kandi ari mwebwe mwobaye muri ubu Burundi. Ndabahanure nimureke kuryana, kuko hazokwama hatwara bakeyi. Iciza nuko twese twoba turi umwe, hakaba abaje imbere abandi. Bakanka kunyumva. Aho amaguma hereye dusubiye guhura, harimo umwe twabana muri home, ndamubwira nti muhungu uribuka ivyo nabahanura? Nakarapfuye none ko ubu turiko tunywana inzoga, babandi batakizuka, ubona twungutse iki? Ntitubazura mugaraba ubu mwese muri ko munywana inzoga abakiriho. Kandi nari narababwiye, nawe nyaracavuga ngo kandi nivyo, ngo muhungu yagoma bitubwira ngo none heraba ntitubazura. Nico gituma
iyo uzi yuko ukiri muto utarashikana kuri ya myaka 48 nababwira, ihatire igihugu cyawe kukigira igihugu kizima, igihugu paradi ni wanyu, ihatire kugikora neza. Mwe mwarabonye inama ya komesi baye bose baje bavuga ngo none ubu ni bwa Burundi batubwira. Murabona niho haje abakuru b'ibihugu benshi, ibihugu 21 n'ibihugu bitari bike, bose bari bazi ko Burundi ari umuriro kubera bazi ko bukiri bwa Burundi bwo 1995. Mugabo bashitse uwa mbere atangwe kuvuga ngo reka urabwira abagenzi bawe ngo sokre yawe ngo akabanga kawe nakahe, ngo igisagara ngo kiraka, ngo igisagara ntuze propre, naje muzi ingene nirirwa ndagwana ko kiri umwanda, nabo batubwurazi wacu ngo urabe ingene hasa. Igisagara yari ciza, noneho umuntu abonekera ugahuzu yambaye. Mwebwe gwaruka ngaha mu gisagara, je nimwe bo kwikorako. Mbere je navuze ntubabazokwanga gutera amashugwe, tugiye kugira ishira hamwe ritera amashugwe mu gisagara, hanyuma bapfume bahemba iryo shira hamwe rivyikorere. Mugabo tubone n'umuntu aje mu gihugu yumve ko agiye mu gihugu akabona amashugwe kuva hariya kuri aeroport, kuko twe dukuze ntitunakizi gushariza. Rijya barabara rya aeroport uva ku ikaburimbo ugenda ku kibuga c'indege, sije nagiye guteza ry'amashugwe, bari baranyankiye neza ngatanga itegeko tera y'amashugwe hase neza. Wapi hajya narinze kugenda nti kuva ubu ndatanze itegeko cyantege kumushikiranganje genda uvaho ari uko bataye gutera amashugwe, niho bagiye kuyatera. None ubona bijya hari twari tubuze, hari habuze ikivure, ntimubone ingene hanezereye uri kuva ku ikaburimbo ugenda ku aeroport. Mugabo je ndumushikiranganje ntwaro hagati hajya narateye amashugwe bayahonyanga gusa kubera kwanka igihugu, bijya bikwereka umutima wo kudakunda igihugu. Hajya imbere ya ministere de l'intérieur hajya je nari narateye amashugwe, ni muyibyibuke, kuko je navuga nta gukorera ahantu hasa nabi hateza kusa neza. Hajya kuri place de la révolution hari amashugwe. Mugabo kujya rero bayaherekeje gushika hahona, niko bashaka n'igihugu bagiherekeza gushika aho gipfa. None mwe mushamwe kuzokorera hehe igihugu kibezo ko rero twebwe ivyo bari baratwankishije igihugu, bakatubwira ko hari ikindi gihugu citwa Ibuhutu, c'Ibututsi, c'Ibutwa. Ubu rero hari igihugu c'i Burundi ciwacu, tucubake je ko mugira Imana nkaba ndavyumva ingorane twiciyubakire, twebwe gwaruka twiyubakire, twiyubakire. Rero ivyo bigeragezo muhura navyo ntibe ahubwo c'est une opportunité. Umuntu azobona ingorane imbere yiwe nayite opportunité. Le succès se calcule par le nombre d'échecs. Ntuzuhave ukazobona utunze utagize échec, iryo tunga siryo rizoyonga. Kuko hariho umuntu uzubona se wavuze ati kuri konte nagushiriyeko imiliyoni 50, akira n'imodoka ijya butike ni gwawe ukavyinjiramwo, ntaco bizopfa kumarenda kubwiza ukuri. Fumubwira uwo mupapa uti jewe ndafise projet ngiye kuyikora mpamakeye, mwako kubwira ngo gende wicara mu vyiwe gutya vyose uzobivya gushikaho bitembagara vyose, uce na utaha. Hari ikibazo nigeze kubaza namwe ndakibabaze, muce mwiyishura niho muca mumenye cyo mukora. Umwana w'icangazi, ujya mugane umwana w'icangazi murawuzi? Iwabo yagiye kuko babo bakenye canke batunze, bari batunze bamerewe neza, arabira baravuga ati je ndabona yuko nk'ubu wo mpumuturi wanje jewe no kwibeshaho. Yarabiravye arabona ivyo asatunze ati papa mpagwanje rero, mpagwanje jewe ndibeshaho. Acaratora amaze kubironka carafata ati reka rero ngendeho ngomba kwibako ubu ndatunze ni sawa. Agiye
vya bintu vyose arabirya. Abihejeje hacatera inzara. Hateye inzara niho yasaba akazi ko kuragira ingurube. Ingurube ziriko zirarya nawe akipfuza gusangira n'ingurube. Kwase vyari byuzuye. Gushikaho wenyene yicira urubanza avuga ati abashumba barya ivya data bangana iki? Sinopfuma mba muri abo bashumba basi ko je nakuyemwe umuturi waje. Umurumva? Kurogereta après. Hanyuma acahitamwe kuja gusaba ikigongwe se. Erezema se yarakimuhaye. Kandi nivyo kuko je hari ikintu mpamvuga ko kintu c'ikigongwe. Namwebwe bavukanye ntagire umuntu azogusaba ikigongwe gukimwime. Ntagire umuntu azogusaba ikigongwe gukimwime. Kubera iki? Niya gusaba ikigongwe nuko yagukoreye ikibi. Nta muntu asaba ikigongwe atakoreye ikibi. None kugira rinda aza gusaba ikigongwe. Soko ico kibi yagukoreye ataco camaze. Iyo cakimara ari kuronka wasaba ikigongwe. Je hariho umuntu yadasharampusha. Acaraza kunsaba ikigongwe. Yarasavye ikigongwe neza araza aravuga ko amaraso yamuhagararanye ntamugiriye ikigongwe. Ariko kibabaje mu nyuma yaciye asubira gukora ikindi kiba caja mu gasho. Kandi ico gihe yari yibereye libre. Arambwira ati jewe naraguhushije kabisa kandi nagomba ngirira ikigongwe kandi utangirira ikigongwe je ndumva ko umutima ugira uncemo. Nca ndamubwira ni kubona warandasha ukampusha. Si ubugabo bwanje suko nzi gukwepa. Hamwe nk'ubu no kwima ikigongwe ni gihe kinyereka ko utandashe ari Imana yashatse kundugikira igiragezwa gwirabe ko ndumuntu nanje mfise umutima. Ni nakugira ikigongwe Imana civuga iti sha wewe naragukwepesheje. None uraze kumugirira ikigongwe kandi nzi ivyo nari nipangiye. Kuko hari igihe Imana yerekana nyene ubushobozi bwabo ko buraho nyene. Ntimwabonye President Trump? Umuntu barashaka kurasa neza wari kugwahara ugaca rurasaka. Hajya nta Mana mwabonye. Kandi nasanze ari umuntu yemera Imana kabisa. Ugiye aba yaremera bimwe vya homosexuality. Kwa heri. Iyo aba yaremera bimwe vyo gukororinda. Kwa heri. Emwe hajya Imana nayo yari imurose. Mugabo kubera ko ajya kantu avuga ati Imana niyo ntituzorega ku mategeko y'Imana. Imana ikivuga iti mwebwe mwabagezi ba nabi mwe reka ndabereke ko ataco mushoboye ko. Je naciye mvuga nti muze murabazoca tsinda amatora. Ubu nyene biraheze je sirasuye kuvuga ibindi bintu navuze nti hajya Imana irahejeje kuvuga point. Ico gihe rero je ndamugirira ikigongwe ntiwigire n'amahoro kandi ntiwigire wishiramwo jewe rofete ko wamushije n'Imana yabigize n'Imana rero ikugirira ikigongwe je nakugirira ikigongwe cyaraheze uko nanje rakingiriye. None iyo mfa yari kunsaba ikigongwe. Iyo umuntu yaragusabye ikigongwe nuko ayabonye kuri umugabo n'ubundi agukeneye. Agaca avuga ati atangiriye ikigongwe none nzomukenera gute. None niyumva ko yakwipfurije ikibi adashaka kuba umuntu uhambaye imbere yiwe agasagura hambaye. None umwimye ikigongwe bica bigenda gute. Imana ikivuga iti sha we nta kigenda ndakugirira ikigongwe ugaca wimana ikigongwe nawe. Abantu rero koza baramenya ingene bagendana n'Imana.